na Brighton saa z'ijoro ku munsi wa gatandatu. Kino dasanzwe ni Liverpool no munsi ubona ko nawe nyene isa n'ikiragaruka mu bihe. Numugo mu misi yare twavuga ati Liverpool nawe nyene yaraduhenda. Uburyo bikira tanga canke ibintu tubone kirakora mu kibuga. Ni ibintu tubona nkaho mengo bisa nuko biteko biradukonvenka. Ariko bazohura n'umugo wande wa Brighton hariya. Atwari Anfield. Champions League. Oya ntuze FA Cup. Ariko izinga. FA Cup atakwari mu kibuga musore. Banururabi. Ejige saha musi wa kangahe we? Musi wa gatandatu. Isazi. So musi we? FA Cup Liverpool bakina na Brighton ego. Ndarubonye. Bari kure cyane gose. Ariko urugendo rucahari. Buryo ni knockout. Izigino? Ni knockout. Ukina match mu cugenda. Ni match mu cugenda. Cugenda. Ariko Liverpool irahagaze. Liverpool irahagaze mu nkino yagutsinda muri weekend mengo gutsinda abo muri weekend nyene. Reka tugume tuze twisunge no muri FA Cup nyene. Yego. Urugendo guno mu Liverpool. Sivyo? Yatsinze bande. Raba. Yongera ikurayo bande. Liverpool bakinye n'umugwi wa Barnsley. Sinzi nimba ari mu cicaro ca kabiri, ari mu cicaro ca gatatu, ari ca kane. Liverpool batsinda bine. Batsinze bine kuri kimwe. Ubona ko ari statistique nziza cyane kuri umugwi wa Liverpool. Kuko byasaba ko bategeza gutsinda bakonvense. Baronse n'amanota agera kuri 76 kuri 80 ya yuno mugwa Barnsley. Nibitsindo byashoboye gutsindwa n'abakinyi ba Hugo Ekitike na Florian Wirtz nawe nyene no musiko ravugwa ko asa nuko aragaruka mu bihe byiwe vyiza ariko muri rukino wameze neza karatsinda karabona izamu akaratanga na assist ariko muri rukino nyene no umwana kiri muto cyane yitwa Liongo Moha yashoboye kugira imvune. Ni Jeremy Frimpong nawe nyene yashoboye kuronka igitsinda ariko nawe nyene no munsi abarizwa mu mvune yashoboye kugira imvune. Dominique Szoboszlai umwe mu bakinyi novuga ati Liverpool igendera ko nawe nyine ashoboye kuronka igitsindo mu bitsindo bine Liverpool yatsinze ariko abakinyi ba Cody Gakpo tutashoboye kubona bako batanguzwa mu kibuga abakinyi ba Ibrahim Konate batashoboye kuba bari mu kibuga. Oya Cody niho yarari ahubwo ubundi Florian Wirtz niwe atatanguye na Mohamed Salah bashoboye kuba batangura abana nkaba Ngumoha nibo bashoboye kuba babona nabo nyine gukinisha muri ico gihe ariko ubwo n'urukino nyine byategezwe kubona ko Liverpool bategezwe kurutsinda uko byari kugenda kose. Bategeza kurutsinda uko byari kugenda kose. Twenge tugaruke muri zimwe mu nkino rero uvuga ati Liverpool yeko gukina. Twisunge inkino Liverpool yeko gukina. Twongere tugaruke twisunge n'umugwi bagiye guhura nawo. Bagiye guhura umugwi wa Brentford basanzwe banahurira mu cicaro gikuru muri Premier League ari mu Bwongereza. Liverpool bakagutsinda urukino rwa Sunderland. Batsinze kimwe ku busa bayisanze muhira. Rumwe mu rukino rwari rukomeye cyane byasaba ko Liverpool rutsinda kandi baje baritwara neza. Ni Liverpool batakaje imbere City nawe nyine muri kina kanya ubona ko ihagaze neza cyane iri nziza gusomba no mu Liverpool batsinze Newcastle bine kuri kimwe. Liverpool batsindwa Karabagi bitandatu. Liverpool batsindwa na Brentford na Banama bitsindo bitatu kuri bibiri. Ni Brentford nayo twogaruka tukaraba ati nayo nyine ihagaze gute nayo twoyirengagiza ko nayo nyine umugwi no vuga ati atari mubi kuvuga tukaraba ino Brentford nyine muri Premier League nivyo bari naho Liverpool iri nahantu habiri hatandukanye. Brentford bari mu kibanza ca 14 Liverpool mu kibanza ca gatandatu. Ni imwe bintu vyerekana ko Liverpool bafite ubwo bushobozi bunini cyane ugatse ukaraba no mu kibanza barimo Liverpool ihagaze neza ifite ubwo bushobozi bwo gutsinda Brentford ariko ina Brentford nayo nyene hari zimwe mu nkino ubona yuko nayo nyene yashoboye kubiza igatanga akazi kadasanzwe kuko yarananije mu Arsenal yarigeze kubinaniza mu wa Arsenal nimba yari Arsenal burya oya nta rukinira asinda muri Premier League gusinda burya yari Nottingham Forest yatsinze Nottingham Forest na nihenze. Brentford ni umugwi udakanganye cyane ugatse ukaraba n'ibyo baranagere umugwi wa Manchester City ya City twumva ko ikomeye cyane imeze neza muri kano kanya baje barayinaniza banganya kimwe ku kindi kandi bayisanze muhira
Etihad Stadium ariko ni Brentford ugarutse ukaraba mu nkino heko gutakaza ni nkino zitari nke mu nkino iheruka gukina zigera kuri zine nta na rumwe yigeze itsindamwo Brentford kuko yatakaje imbere ya Aston Villa ibatsinda kimwe ku busa, itakaza imbere ya Crystal Palace ibatsinda kimwe ku busa, itakaza imbere ya Everton banganya kimwe ku kindi, batakaza imbere ya Fulham ibatsinda 2-0. Ni Brentford rero ku bwanje maze kubona ukuntu ihagaze nkaca nongera nkageranya na Liverpool ukuntu imeze ya kino gihe kuko na Liverpool nayo nyene muri iyo misi yahera iri nyuma wari umugwi nawo nyine utakura convaincre ariko no musogazo ukaraba bimwe mu bigero by'abakinyi bisa n'ivyagarutse ba Florian Wirtz no musi bahagaze neza bameze neza bahugwe kitike no musi baza bakagutsindira Mohamed Salah nawo nyine umukinyi mwiza je still ndacabona ko Liverpool bafite amahirwe yo gutsinda Brentford nta kintu na kimwe mbona Brentford yoziga kora kuri City ko kugira ngo numve ko yonaniza Liverpool ngo bashobore kubakuramwo ubundi amahirwe acahagaze handi nyene ni Liverpool mbona ko afite ubwo bushobozi bwo gukuramwo Brentford muri no kino rwa FA Cup. Ama pare ku ruhande rwa Jebwana Ridike yego buri match igira kino kwita signification sivyo taga ni cyerekezo canke endroit ishobora gutwarwa mu bivanye n'ubureme bw'urukino. Iyi ni knockout stage utegura match imwe uratakaza kandi urataha sivyo. Arne Slot nawe n'umwaka ntarigira confirma nga twemeze ko n'umugabo buri gihe yamari mwiza mu rukino arakina match no musi gatsinde gatsindwa ubwo ngo nakazuyazi ko kumumenyereza bita Arne Slot muri equipe ya Liverpool kana sindi bigaragara niwe tenadi titre ku mwaka w'inkino muri Premier League ariko tuvuga no gatandatu muri championnat ubwo ngo si mwiza mu byo bwa performance. Uwe na equipe ya Brentford ifise abakinyi n'ukuri ni no mu buryo bw'izina ariko kuri performance n'equipe ishobora gutsinda equipe ya Liverpool kandi bigashoboka cyane kandi sina knockout stage ni yoroha na gato ariko we Liverpool uri equipe bigaragara ko Premier League n'umwaka kwitwara ni kibazo ntibishoboka biragoye ariko mu byukuri ubwo mukoreze zo branche mbe Carabao Cup nta buryo wokora nako ni FA Cup mbe muri FA Cup ntacyo gukora kugira ngo utware igikombe izina rarivugira ni equipe nkuru ita Liverpool ni equipe ya Brentford izandi rito ariko mu kigo ku bindi bintu bitandukanye tuko turabona kireba ari match ikomeye ko kurande kwera ko ikomejwe n'ukino kwita knockout ni match ataro turi hari ni match are gusa n'urukino rumwe mbona ari match singiye kubamenyereza kuri babiri ubita ari netso n'umugabo wamenyereza equipe ya Brentford n'ukizina kunda kumwibagira cyane mbona ari match zo irimo ambition izo intensity match izuba irimo cyo kwita mentality idasanzwe ku kinyibari Liverpool na equipe ya Brentford kuko izo isaba kuba yokora ibidasanzwe kugira ngo itsinde n'urukino nuko kabisa bimeze ivyo muri FA Cup